nimushime uhoraho yuko ari mwiza kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Twovuga bugaca bukira, tukavuga bugaca bukira, tuvuga ugukomera kw'Imana yacu. Iyo Mana yacu yaradukunze, yaduhaye Yesu. Uwo Yesu yaradutoranije, yaraduhamagaye, yaradutsindanishirije, yaduhaye Ndashaka ubwiza. kuvuga ijambo ryo gushigikirwa n'Imana. Gushigikirwa n'Imana. Mbere y'ibyo ndababwira amagambo atatu akwiye gutunga umukristo. Ijambo rya mbere rikwiye kugutunga ni ugusoma ijambo ry'Imana. Ikigira kabiri ugasenga. Ikigira gatatu Nimushime uhoraho yuko ari mwiza kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Ndabaramukije shengero ry'umwami wacu, ngira mvuge nivuga Imana, mvuge ububasha bwayo buhambaye, mvuge n'icubahiro cayo mu ncamake. Nimushime uhoraho yuko ari mwiza kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Turagushima kuko ukwiye gushimwa n'amahanga yose. Shigwa hejuru. Ishengero rishimagiza izina ryawe, rishimangira ibikorwa urikorera, rishima izina ryawe. Izina ry'uhoraho Imana yacu rishigwe hejuru, Satani ashigwe hasi. Nimushime uhoraho yuko ari mwiza kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Uhoraho ni nyene ishengero. Kandi bene data, ishengero rishinzwe ku rutare rutanyiganyizwa, ariko Yesu Kristo umwami wacu, umukuru w'ubugingo bwacu. Erega uwo Yesu ashishikajwe no kurishigikira. Arishigikire rize rishike mu ijuru, koko aragishinze. Izina ry'uhoraho Imana yacu rishigwe hejuru, Satani ashigwe hasi. Nimushime uhoraho yuko ari mwiza kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Amahoro y'uhoraho naho ahorane natwe. Amahoro atangwa na Yesu atagira akagero, atangazwe mu isi yose. Nimushime uhoraho yuko ari mwiza kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Imana yacu ni nziza, twarabibonye, turabibona, kandi turacabibona. Ico Imana itugombako nuko tuyigororokera, tukagumya ubugororotsi, ntitugoramire mu vy'isi bigoramye. Izotugororera kuri wa musi. Izina ry'uhoraho Imana yacu rishigwe hejuru mu ishengero ryayo. Nimushime uhoraho yuko ari mwiza kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Reka kusozere ku ijambo rya nyene ijambo, umwami wacu, umwe adukunda. Bakundwa,
turafise uburongozi, burya turarongowe neza n'ubwami bw'umuco. Umwami w'ubwo bwami bw'amahoro ari we Yesu Kristo niwe yabivuze ati, ababaye intama zanje bakumva ijwi ryanje, ndabazi nabo barankurikira. Ababaye intama zikira nabo bazokwigera bapfa rubi gushitsa ibihe bidashira. Ntawoshobora kubashikura mu kuboko kwanje. Data yabampaye niwe aruta bose, jewe na data turi umwe. Nimushime, nimushime, nimushime uhoraho yuko ari mwiza, kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Amen. Imana wekaze Pastor Mbegwa, umuhe kaze. Ijambo ryawe ryera n'iry'ukuri rwose, ni ryiza kandi niryo riduhumuriza, kandi ibyagezwe byawe bitubereye itunga ridashira n'ubwenge butarubw'isi, kandi ibyagezwe dusome mu gitabo cya Daniyeli. Daniyeli 3 Daniyeli 3 n'umurongo wa 20 n'icumi na Daniyeli 3 n'umurongo w'13 haravuga ngo, nuko Nebukadinezari araraka arashungumirwa, avuga ko bafata Shandaraki na Meshake na Abedenego, nuko babazana imbere y'umwami. Ndashaka kuvuga ijambo ryo gushigikirwa n'Imana. Gushigikirwa n'Imana. Mbere y'ibyo ndababwira amagambo 3 akwiye gutunga umukristo. Ijambo rya mbere rikwiye kugutunga ni ugusoma ijambo ry'Imana. Ikigira kabiri ugasenga. Ikigira gatatu ukatura ibyaha ukihana. Ivyo bintu nivyo bikwiriye kugutunga aho uri hose. Ngiye gusoma aya magambo ya Daniyeli. Daniyeli muri Bibiliya ni 3. Hari Daniyeli wavyawe na Davidi amuvyaranye na Abigayili yavukiye Heburoni. Uwo si we mvuga. Daniyeli wa kabiri nuwazanye na Esera batahuka bava mu bunyage.
Daniyeli wa gatatu n'uyu mpaye mvuga uyu wanditse iki gitabo kandi we muhanuzi. Kandi uyu Daniyeli avuka mu ngoma y'abami no mu ngoma y'abaherezi. Uyu Daniyeli yari atuye Yerusalemu, bukeye umwami Nebukadinezari aramanuka aja mu Giputa kuhatera. Ngo aje kugaruka, agarukana Yerusalemu, ajana Daniyeli n'abasore ko ari batatu, abajana i Babuloni bagenda iminyago. Ngo bamare gushika, umwami ategeka ko babahereza ibyo kurya byiza, ibyo umwami arya ari byo bazoza baryaho, kandi babigishe imvugo y'iwabo kugira ngo bazibagirane batazabagora. Satani yaza kujana umuntu, asanze kugukuramo ivyari bikurimo byose, ugasigara gutyo, nyuma yaho kagukoresha uko ashaka nuko agomba. Bukeye Nebukadinezari arongera asubira i Yerusalemu, aragenda azana Ezekiyeli. Ezekiyeli yaje asanga bari abasore bane hariya i Tel Abibu ku mugezi witwa Gebali, asanga ariho bari, ariho bicaye. Ezekiyeli yagiye afite imyaka 25, amara indi myaka 5, yeneza imyaka 30. Imana irahamusanga, imusanga ku mugezi Gebali, ngo yahamaze iminsi 7 yunamye yumiwe n'ivyo ahayabona. Reka tuje muri aba basore, ndavuga amagambo make, kera mwarushe kandi mugize umwanya mwishaye. Mwamare gushika, Daniyeli umwami waho akora igishushanyo c'izahabu, aravuga ngo iyi Mana niyo muzosenga, utazayisenga azatagwa mu itanura ry'umuriro kandi azapfa nabi. Ashaho iryo tegeko. Ngo amare kurishiraho, habaye iki? Bano basore baranga, titwosenga ikigirwamana. Impamvu yabyo, icyatumye banga, bakiri i Yerusalemu bataragenda iminyago, bari barigishijwe bakiri abana, bigishwa mu Yerusalemu, bigishwa ibintu byo gukunda Imana no kuyubaha no kuyikorera. Nibyo byatumye banga. Bari barigishijwe Imana, bari barigishijwe ijambo ry'Imana. Bukeye bwaho ngo babwire ngo nibaranye iki gishushanyo baranga, kuko bari bazi Imana yabo, basenze badasenga ibigirwamana. Ngo amare kwanga, bagenda babwira umwami Nebukadinezari ati babanyagano banze baze gusenga ya Mana yawe, turakora iki? Umwami Nebukadinezari ati mugende mubashire mu itanura ry'umuriro ugurumana, ndeba amanyama yabo no kwishira hejuru kw'ivyabo bidaceceka, bakabura iyo bagenda niyo baje bagapfa. Baragende barabegera, barababwira ati sha, mwanze gusenga iyi Mana ko mutabwa mu itanura ry'umuriro. Umwami ati mwenyegeze umuriro mwinshi cyane. Baragenda babwira umwami ngo nyagasani, ngo banubwo tutosenga iyo Mana yawe, ngo ntitwoyisenga kuko dufite Imana yacu, ngo naho Imana yotureka Imana basenga, ngo ntitwosenga igishushanyo wakoze. Baramunangaburira rwose pe, bati nimushyire mu itanura ry'umuriro. Baragenda barabamanukana,
kurya bagiye kugenda mu itanuru ry'umuriro, kera Imana yababanjije yagiyeyo mbere. Bagiye baza gushika mu itanuru ry'umuriro, Imana yababanjirije ari iri. Umwami arabaza ati ese ko twashizemo abantu batatu none nkabona ni bane, hariho umwe ugendagenda mu muriro, niki cyabaye? Umwami ati ubwenge. Yamata ubwenge pe, ahamagara abajanama n'abandi ati yemwe, niki cyatumye twateye abantu batatu mu itanuru ry'umuriro none hakaba habonetse bane? Ati kandi umwe mu maso ye afite ishusho y'umwana w'Imana. Sifa kwa Mungu. Abantu bose umwami arashungabana, ati ubwenge pe, ahamagara abantu. Bibiliya iravuga ngo aragenda arabegera. Bibiliya niko havuga, simpasoma muraha. Yegera Meshaki na Shadaraki na Abedenego, ngo arababwira ngo mwa bakozi b'Imana mwe, ngo nimuze. Barasohoka ari bazima. Intwari y'Imana, umuntu wese abonekera ku rugamba. Niho tubonekera twese, babonekera ku rugamba. Bibiliya iravuga hano mu gitabo cya Daniyeli ngo umwami atanga itegeko, aravuga ngo utazasenga Imana ya Meshaki na Shadaraki na Abedenego ngo azahimbagurwe, ngo haba n'urugo rwiwe ngo ruzoba itongo. Oh haleluya! Mwumva ubugombe bw'Imana n'ubushake bw'Imana. Uko mwicaye aha, intwari zose zibonekera ku rugamba. Kandi ndagira ngo mbabwire, nimba ufite ikibazo, iyo uri mu kibazo niho Imana izitabara. Imana ntitabara mu byoroshe, Imana itabara iyo ugeze mu bikomeye. Imana igashika warayigororokeye ukayitunganya. Imana niho ibonekera iragutabara. Uko twese turi ku rugamba, ubwo turi ku rugamba ntitugatsindwe kandi ntugahemuke. Iringira Imana yawe, iringira Imana yawe izakurwanirira. Uyigororokere, uyinginge, Imana iragutabara. Hano mu gitabo cya Zaburi 30, mumbabarire hano muri Yesaya 43 n'umurongo wa 2, niwaca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe, no mu nzuzi ntizizakurengera. Niwaca mu muriro tuzosha, kandi n'urubeya ntiruzokugeraho. Ngiryo ijambo ryatumye batsinda. Mu gihe bari Yerusalemu bataragenda iminyago, bibutse bazaga bigishijwe ijambo ry'Imana, baribuka ko Yesaya yahanuye aravuga ngo amazi ntazakurengera, ngo kandi umuriro wawe ntuzagutwika. Bibuka iryo jambo, bibuka ubwo buhanuzi. Bakanira umwami Nebukadinezari batabanaho Imana yo mu ijuru yotureka titwosenga Imana yawe wakoze. Bibiliya ni kwivuga ijambo ry'Imana, shengero ry'Imana, abakozi b'Imana. Guma ku rugamba, inzuzi ntizizakurengera, umuriro ntuzagutwika. Igihe cyose duhora mu mwanya w'Imana, urwana intambara huri, mukitabonekera ku rugamba. Ibigwari, abanyabwoba, intwari z'Imana zibone, abahungu bose babonekeye ku rugamba, batsinda urugamba. Umwami atubwenge ati nibiki bibaye, twashizemo batatu, uwa kane arashitse. Umwami atubwenge aribaza, yahuye n'umugabo
ndibuka yohana umusahara hagati y'ikiyaga, muzi icyamubayeho, nta protokoli yari afite, ntawamucaniraga umuriro, ntawamugaburiraga, kandi ntawigeze amushikana iruhande. Ariko Imana ubwayo iragaruka iramusanga. Bavuga ko bavuga Bibiliya ngo yahamaze amezi 18, ariko nta nzara yamwishe, tiyishwe n'imbeho, tiyishwe n'inzara. Ngo buce ngo bagende basanga Yohana ni muzima. Oh haleluya! Basanga Imana aramushigikiye, Imana ibana nawe. Ndagira ngo mbabwire nimuhumure mu kibazo cyawe, rema Imana iragushigikiye. Ninde muntu wa protokoye Yohana hagati y'ikiyaga, ariko Imana yaramusanze. Sifa kwa Mungu, iramusanga iramuhumuriza. Ngo baze kureba Yohana, basanga Yohana ni muzima, barahamukura asubira iwabo i Efeso. Nimureme urugamba tururiho ariko tuzorutsinda, kandi ntukuke umutima. Hano mu gitabo cya Zaburi 37 Zaburi 37 n'umurongo wa 23 haravuga ngo iyi ntambuko z'umuntu zishigikiwe n'Uhoraho, akanezererwa inzira yiwe, naho yotemba ntazoshika hasi rwose, kuko Uhoraho amuramira mu kuboko kwiwe. Sifa kwa Mungu, Imana ikakuramira mu kuboko kwayo. Intambuko n'intambwe zawe Imana igushigikiye ntizizaja hasi. Igihe cyose uzohorana n'Imana. Twizere Imana, tuyikurikire, tuyubahe, twibuke ibitangaza Imana yakoranye n'abakera, n'ubu iracyari y'Imana. Abumvise amagambo mwese Imana ibampera umugisha. Ni bangahe bozana tugasenga Imana, wo kumva ko yosengerwa yoshika, yoza agashika. Ngiye gusenga Imana. Ndagushima Mana Data, ndagushima muri uyu mugoroba wawe mwiza. Ishengero ryawe rikuri imbere, turi ku rugamba. Ngwino wemere kudutabara, wemere kudushigikira. Intambuko n'intambwe, ishengero ryawe uraruzigama, uraririnda. Ubwo turi ku rugamba rwawe Mwami, wemere kudushigikira, kandi wemere kuturamira n'ukuboko kwawe. Oh haleluya! Warabu Mwami yaravuze ngo Imana ya Mesheki na Shadaraki na Abedenego ngo utayisenga ngo agende ahimbagurwe, ngo n'urugo rwiwe ngo ruzoba itongo. Mwami Yesu we, garagara mu ishengero ryawe, garagara mu bwoko bwawe, shigikira ubwoko bwawe. Intambuko n'intambwe wemere kutuzigama, kandi wemere kutushigikira mu kuri kw'ijambo ryawe ryiza ry'Imana. Urakoze kubyemeye, mu izina rya Kristo Umwami n'Umukiza wacu, amen. Tabashatse kuza gusengerwa.